umwe mu bakinyi beza igihugu c'u Burundi kimaze kuronka. Yaratahukanye agashimwe k'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi, umukinyi mwiza kurusha abandi n'ayandi mateka yakoze mu ntamba mu rugamba. Yakinye kandi yigenza neza mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, muri Mozambique, muri Portugal no muri Arabie Saoudite. Inyuma y'imyaka 15, Uburundi bwongeye kuronka uwo muhinga inararibonye mu gihe Interstar yaronse umucunguzi. Mu nkino zine, Cedric Amisi amaze gutsinda ibitsindo 4. Uyu mukinyi yavukiye mu Buyenzi afashije umugwi w'abanyamuji gutahukana intsinzi 3 zikurikirana no kuronka amanota 10 kuri 12 yarashoboka. Ivyo bikafasha Interstar kwigira kure y'umurongo utukura. Agarutse mu gihugu, benshi bari bibaza ko vyaheze. Cedric Jaba yasubiye kwemeza abibaza ko umupira wamuhezeko. Yerekana ko football atari ukwihuta gusa, ahubwo ari amayeri, ubumenyi n'ubunararibonye. Uko imyaka igenda, niko umukinyi ahindura uburyo akina. Cedric Amisi nawe yabimenye kare. Uyu munsi uburyo akina butandukanye n'igihe yakina akiri muri Prince Louis. Oui, donc oui, partagé. Inyuma y'igice cya mbere caheze, Muzinga ingana na Interstar ubusa ku busa, abafana ba Interstar bari bafise icizere ko Cedric aza gutsinda igitsindo. Uno musi ngene uvanga wibonye ico yahinduye, nako atavaga ngatinjije aza kwinjiza igori ngo aza kubibora mu kimwe ico yahinduye. Naza kuva ngatinjije igori kandi uyahinjije barayanka, ariko nundi aza kwata kwinjiza igihindura akayemera.
Inyuma y'urukino umumenyereza wa Interstar, abakinyi n'abafana barashima uko Cedric Amisi ariko arigenza mu nkino za Interstar. Nivyo kuva shika ntituratakaza amamatch yakinye, mugabo ni ikintu gikomeye kuko uravye imipira akina imipira mike mugabo akayikina neza. Unavye nivyo twakina mu gice ca mbere rero kuvaza dufise twaronse novuga ni umwanya wo kuruhuka. Iyo imipira ishitse kuri we iba ironse umwanya wo kuruhuka. Kubona Cedric mu kibuga ni ikintu kinini cyane. Uravye ukuntu atonda ku bimenyerezo, uravye ukuntu aza, urabona ko ari ikintu mukuri we kidasanzwe nk'abakinyi tumenyereye. Rero kuri twebwe ubona umukinyi nka Cedric utegerezwa kwitegura kugira ugire entraînement zomuryohera, zomuha n'umwanya kuvuga ni ejo nzogaruke mu kibuga. Ukoze ibitari ivyo uko amaze gushika kure arabibona, bisaba ko nawe nyene uvuga ni jewe reka nduze niveau yanje kugira ngende ku rugero rwa Cedric kugira ejo ndamuha umwanya azogaruke ku kibuga. Ikintu ca mbere dukeneye nuko turonka amahoro. Kugira turonka amahoro bisaba ko tuva hafi y'umurongo utukura. Nico kintu ca mbere dukeneye. Igikuru nuko equipe mu mwaka twatanguye nabi, bisaba ko dukora uko dushoboye tuyigumize mu cicaro ca mbere, hanyuma ibindi bidoza mu nyuma. Cedric Amisi kwanza no mufelicita nawe nyene ku gitsindo yatsinze. Usuravye aho yatsindiye yari novuga ko yagiye kure yiwanje. Sino yaba ari hafi yiwanje sinibaza ko byari gukunda. Cedric Amisi ni umuntu kwanza novuga ko akoresha ubwenge cyane. Akoresha ubwenge bwinshi. Je nanje novuga yuko umukinyi w'ubwenge ukoresha ubwenge bwinshi cyane, jewe novuga ko atangora nk'uwiruka. Ukugaruka k'umukinyi k'umufana ni intsinzi y'umugwi. Iyo umugwi umeze neza abafana batigeze kugaruka. Umaze kubona abafana bagabanuka aba ari ibikorwa bike by'umugwi. Umugwi muri iyi minsi wagiye hamwe uriyunga. Kare twari dufise ubusimbira hamwe, ariko ubusimbira hamwe bwaraheze. Ubu turi ubumwe, turi mu mugwi umwe, tuvuga rumwe. Ico gituma n'ibikorwa bivyiza. Cedric Amisi n'umukinyi akomeye, n'umukambwe, novuga ko ari umukinyi n'intamba mu rugamba ziramuzi. Nawe nyene arafise ico yamaze muri kino gihe, kuko abakinyi bamwigirako kuko ari umukinyi mpuzamakungu. Kandi twebwe twovuga ko atari n'umukinyi gusa, arafise ibikorwa akora mu kibuga. Urukino ruri kurubangira murabibona, n'umukinyi ahumuriza, afise kazoza mukuri.